mahoro neza bene data. Yesu nashime cyane. Maze iminsi niyumvira cyane cyane kubona ariko turavugana nawe ndamubwira ubutumwa bwiza, hamameje kumubwira ncangira ko ndamubwira amaze kumubwira amaze kwakira Yesu, ndamubwira ati rero churaho ufate telefone ufute ibintu byose urimo, ibintu byari birimo. Yari muri kundi turirimbo nyene tumwe ishego tuvuga nabi tikuramo zose ko zose mu mwanya nyene. Amaze kumva umwenga bigiye kuba byishibwe ngiye kwanga amajambo, ahubwo yagiye nantutse amaze kuntwara ngo kwibaza none mbega nari kumushikira gute, nari kumubwira iki, icyari gikenewe n'iki nari kumubwira. Ubundi nawe sinzi twize kuvugana, arambwiye ko ishoboye kugenda ahantu agiye gusenga, gusa yari yamaze kwemera gukurikira Yesu. Ariko kuko akenshi nuko bamwe tugira amahirwe, bamwe twakiriye Yesu tutagiye ibyo twakoze bitagiye vyerekana ku mubiri wacu cyangwa umuntu wese ushaka kubibona bijya habona hose. Ashitse yagiye bakimuna gusa ko yari afise amatatuwaje ivanye na kahise kiwe, ubwo nyene ngo abari ko barigisha ntarinja mu gima barose batangura guca imanza tuborera ubukaje afise tatuwaje, nta kabuza agiye mu muriro. Ubwo nyene ubwo sinzi yani karaja umwana cyangwa muri havuye mu nyuma ahagarika umutima arasona. Ntangura kwibaza none ubutumwa bwiza niki, ari nayo mpamvu buheruka twigeze kuvuga ku ijambo ry'Imana, abashoye kurabora kuri video heruka gusohoka ivuga cyane kujyanye n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza niki? Bavuga what is gospel. Twaje gusigura yuko agakiza igituma Imana twagacanye twemerwa agakiza tukaronka no kwizera Yesu Kristo, twagaye ku buntu kandi tukaronka kwizera Yesu Kristo mu mitima yacu. Nkatangura kwibaza rero mu nyuma kubw'ibyo bibazo byose, none umukristo witwa umukristo n'uyuhe? Ni ukurikiza liste y'ibintu ishengero ryaratanze cyangwa abayobozi baratanze? Mbega umukristo by'ukuri cyangwa witwa ko wakijijwe n'uyuwe? Cyangwa igituma twemerwa imbere y'Imana ni giki? Igituma twakirwa kuwa amakosa wakoze yose mu buzima bw'iwawe ni ubutumwa bw'ukuri n'ubuhe? Rero kuno munsi tuvugana ku ijambo ry'Imana nkuko Paul ageje kubyishura, agerageza kuhura n'ikibazo yahuye nabo bari kumwe bavugana. Cyane icyo gihe ko Imana yamuhamagaye aza kuvuga ubutumwa ku banyamahanga, ariko abandi bari baramaze kwakira b'Abayuda bavuga ati twe turabana bisezerano, bagomba ati nimba ugomba kuba kwakira Yesu ikibikwe no kukuriza n'amategeko y'Abayuda. Aravuga ati akaruka mu nyuma kugira ngo abandikire mu gitabo cya Galatiya. Tugiye uzotangura gusoma mu gitabo cya Galatiya turabe mbega n'ubuhe buryo, mbega ubutumwa dukwiye kwakira cyangwa dukwiye kuvuga n'ubuhe ubwo icyo dukwiye kwirata n'igiki cyangwa icyo dukwiye kugwanira n'iki. Turavuga ijambo rimwe ivuga na Galatiya igice cya mbere cyo tuzavuga cyane kivuga yuko ijambo ry'umutwe numvise niyumviye mu mutima wanjye mu gihe vuga ko menya kandi ugwanire ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe. So menya kandi ugwanire ubutumwa bwiza, nukuba umaze kubumenya ubutumwa bw'ukuri, umaze kubumenya ntacyo tumubuvako. Ngira ngo ibibazo gutuma bikwishura yuko nihe ukwiye kumenya ukwiye kuja hehe, kuko benshi turamaze kubona usanga umuntu kubera pasteur hanaka mwari muzinanye yahavuye mukimukana, nimba byashitse bikamugora ko turi mu mubiri, mu nyuma ugasanga avuye akaje gutangura handi shengero mukagenda mwimukanye, ugasanga abantu umuntu agomazunguruka yeri atagira haje niyava, bigaca bibaza none ubwo yarakiye ubutumwa bw'ukuri kuko wabwakiriye ni ngombwa bugumemwo kandi abugwanire. Kandi aho bishitse umuntu akaza kwigisha ukumva ko bidahuye n'ijambo ry'Imana, bidahuye n'inyigisho zivuye mu ijambo ry'Imana, yo kwiye kuvuga ati rero oya ibyo ntibiye no kwizera. Imana idufashe cyane. Imbere yuko tutangura rero twajya tubanze dusenga Imana kujya dusoma mu gitabo cya Galatiya igice cya mbere, turageza kukivugaho gereza tunyarutsa tuvugaho ubuke bwo rushoboye kuvuga. Ariko cyane ndifuza yuko mwe muri gusigurire kuko niwe wenyene ashobora kumenya ibiri kuri data. Reka dufate umwanya gusenga. Uhoraho Mana yacu turagushimiye, icyo dugushimira gikuru nuko wemeye guheba umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo araza mu isi kudupfira, maze amaze kudupfira turonka ubugingo, urupfuguye rwaduhaye ubuzima. Kandi mu nyuma bwati rero sinshaka kugenda kuko yenda basike mwenzo basikira mpwemu yera abaha insiguro y'ijambo cy'Imana ngo mutahure ijambo by'ukuri. Ndakwinginze usiguri ibi byanditswe ugiye kuvuga, ndakwinginze Mwami Yesu uyage n'umuhese Mwami. Wari afite ikibazo
aveho amatoho inyishu kandi cyane cyane uvugana umunsi imitima yagiye kumvira ijambo urakoze nadukoreshe mu izina ryawe gera Yesu amen. kuba shoye kuba babonye no video bwa mbere amazina ni Pastor Niyo Kwizigwa Joshua ndakijijwe ndakunda Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Cyo nirata ko Kristo yamfiriye kandi naza azoza kunjana. Ko tuvuga ati soma bigaratiya igatuanze tubasome guhera ku murongo wa mbere abigaratiya igice ca mbere niho dusoma gusa no munsi ukavise biri na wisomere wirabire. Ndifuza yuko umuntu wese yirabira kugira ngo ntagire ntuzohava ufata ijambo ry'umuntu ariko aravuga ariko ni wirabira gusa ukisomera na nkwiye yo gusigurira hanyuma Yesu adufashe cyane. Indamukanyo ku murongo wa mbere. Paulo intumwa itatumwe n'abantu kandi nta muntu yabariwe kuntuma ariko natumwe na Yesu Kristo n'Imana Data wa twese yamuzuye mu bapfuye fatanije na bene data turi kumwe bose kubandikira mwebwe abo mashengero y'Igalatiya. Mirongo gatatu. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo yitangiye ibyaha byacu ngo aturokore muri iki gihe kibi cy'ubu nk'uko Imana yacu yagombye. Niyo Data wa twese icubahiro kibe icayo ibihe bidashira amen. Agace ka mbere konyene karavugaho cyane cyane tutagiye ko duhereyeho. Paulo kwanza igitabo mbega ni kere ryandikiwe abigalatiya bisigura yuko ngo mu cinjana ca gatatu imbere yuko Yesu avuka hari abantu bitwa abagaruwa cyangwa Celte ngo bavuye iwabo baza kugendera muri Aziya ntoya ahitwa ubu muri Turkiya muri yo muri Aziya ubeshi ni naho ubu hitwa muri Turkiya cyangwa muri Ankara Turkiya. Rero ico gihe bari ntibara abayuda barabanyamahanga ariko mu nyuma hagiye kuba mu nyuma maze kwigisha Paulo bigishije bwa mbere na Paulo ariko amaze kuhaja ko iki gitabo awe irishengo ry'Igalatiya tangura kugigishaho biriho mu byakozwe mu 16 ku murongo wa 6 hamwe na 18 na 23 niyo yatanguye kubigisha akahavuye hari abandi bigisha b'ibinyuma bahaciye baza kubabwira nimba mugomba mwitwa ko mukijwe muri aba Kristo nuko mutegeza gukurikiza amategeko canke imigenzo y'abayuda. Imigenzo y'abayuda irimwe nk'ubwa mbere ko bateza kuba gukebwa ku munsi w'umunani kuko nibyo ryari tegeko bateza gukebwa kandi ugiye kuraba mu byakozwe no 16 hamwe na 18 urabona intambara Paulo yagize ico gihe ariko arahangana n'abayuda bari barakijije harimo na Petero ari munyene. Rero igitabo Paulo rikarandika cyane cyane kuko bamwe baraza bagomba guhinyuza ibyo yigishije ariko nawe ariko iyi mvugo ngaho muri iki gitabo muzosangamwo imvugo igumye atari yo gufina atari direct atavyo gufina avuga ati rero ubu ndabakariye ngomba ko ndababwiza ukuri ari naco tubanavuze yuko ni vyiza ko tumenya kandi tukagwanira ubutumwa bw'ukuri. Ubonye bugiye kuca ahantu magatangura kuhirika ibintu byo muri Bibiliya ubuntu maze imisi ntangura kubona inyigisho zitandukanye bamukumva bamwe bavuga ngo urumva ngo na ngo busambanye imbere yuko ugira mariage ngo nta cakirimo n'ibintu bitandukanye. Inyigisho zoba nyinshi ziza kugoreka zigatuma abantu bakurikira ibitari byo kandi bidahuye n'ivy'ijambo ry'Imana. Imana dufashe cyane ariko Paulo araza yakaze mu nyuma agace ka mbere ariko araza sigura aravuga ati jewe ndabizi ko bamwe musa n'abatanyemera ariko ngira ndababwire jewe ndi intumwa ya Yesu ndi intumwa itatumwe n'umuntu ariko ndi intumwa itatumwe n'abantu kandi nta muntu yabariwe kuntuma ariko natumwe na Yesu Kristo n'Imana Data wa twese yamuzuye mu bapfuye mfatanije na bene data turi kumwe bose kubandikira mfatanije mashengero y'Igalatiya. Bene data ngomba kubandikira ndababwira icambere muri introduction no mu mwirondoro wanje ndi ya ntumwa
ni ya ntumwa itatumwe n'umuntu. Ndazi ko benshi bavuga ibindi, bari bamenyereye intumwa zari zihari zakora. Uyu Paulo ntiyarimwe mu babaje bari kumwe na Yesu. Icyo gihe wowe bemera nk'intumwa yaba ari umuntu yategeza kuba yarabonye Yesu, yarabonye na Yesu, kandi akabona n'izuka giwiwe n'umusaduga mu ijuru akaba yaramubonye. Utabonye ntiwaharugwa nk'intumwa. Ariko Paulo kwiwe turaza kubishikako, turabona yuko avuga ati ngira ndababwire ndi intumwa itatumwe n'umuntu, nta bwoba mfise kuko uwo nshingira intahe niwe yantumye, niyo ngomba kubibabwira. Na n'ubu rero birahimbaye cyane iyo uzi umuhamagaro wawe ukamenya uwo guhamagaye, kuko ivyirato dufise suko ari igihe wamaze mu gakiza canke ari biki, twirata ko dufise Yesu. Uwo Yesu ari muri twebwe niwe wo kuduha inkomezi. Tuba ngo uwirata ntiyirate ibindi, ariko yirate ko yamenye Kristo. Yesu nashimwe cyane. Ariko arasigura rero ati ngomba ndababwira uwo ndiwe, ngira ndababwire ko message ndayivuga ntayikuye ahandi hantu, nayikuye kuri Kristo mwenyewe. Niwe yayimpaye, wa wundi mwavuga umwe ariko akwiragiza ko ari we agakiza kabonekera. Ngira ndababwire ko yayimpaye agiye twahura. Vuga yuko Yesu kuko aribwo yagomba gusigura ku murongo wa 4 wa 3, ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo yitanga ibyaha byacu ngo aturokore muri iki gihe kibi cy'ubu, nk'uko Imana yacu yagombye niyo Data wa twese. Icubahiro kibe ibihe bidashira, kuko bicabona ko na signature yiwe canke icyo yahagaze ko cyane agomba gutanga yuko ubwo rero ndabishigiki ndabisi cemanga cemeza yuko umwe nababwira ariwe duranka agakiza, ariwe yadupfiriye, atavuye mu abo bandi bose kurabwira ibyo babwira, ariko byavuye kuri wenyene. Aho ariwe ubuntu bwiwe bube muri mwebwe yaturokoye kuri bibihe igihe cy'ubu. Imana iduhumugisha. Hanyuma turabandanya ku gace ka 2. Paulo atangazo nuko abigaratiya baretse ubutumwa bw'ukuri. Murongo wa 6, ndatangaje nuko muriko murareka vuba mutyo iyabahamagaye kubwo ubutumwa kubw'ubuntu bwa Kristo, mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo, kandi atabundi buriho, ariko hariho abantu babahagarika imitima bakagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo. Ariko naho yoba ari twebwe canke umumarayika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye arakavumwa. Nk'uko twavuze ubwa mbere, n'ubu nongeye kubivuga ko nihagira umuntu ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwemeye arakavumwa. Mbega ubu ni ishimwe ry'abantu ngomba canke n'iryo Imana, canke se ndondera kunezereza abantu? Iyo mba nkinezereza abantu simba ndi umushumba wa Kristo. Imana ishimwe. Ku murongo wa 11, kuvyo ubutumwa navuze ndabamenyesha bene data yuko atari ubwo abantu, kuko nanje ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe, ariko ni Yesu Kristo yabumpishuriye. Mwumvise ingeso zanje nari mfise kera nkiri mu idini y'abayudi, ingene nahiga ishengero ry'Imana birengeje nkaritikiza, kandi mu bwoko bwacu narushije benshi bo mubo twarukanye kuja imbere mu idini y'abayuda, kuko nabarusha kugira ishaka ry'imigenzo twarazwe n'abasogokuruza. Ariko aho bihimbari Imana yandobanuye nkiri mu nda ya mama, ikampamagara kubwo ubuntu bwayo, guhishurira umutima wanje umwana wayo, ngo mvuge ubutumwa bwiwe bwiza mu banyamahanga. Ako kanya sinagishije inama abafise inyama n'amaraso, kandi sinaduze i Yerusalemu kuba ntanguriye kuba intumwa, ariko nagiye muri Arabiya, kandi hanyuma nsubira i Damasiko. Maze imyaka 3 iheze nduga i Yerusalemu kumenanira na Kefa, mari iwe imisi 15, ariko
mu zindi ntumwa nta wundi nabonye atari Yakobo mwene nyina w'umwami Yesu. Ivyo ndabandikiye ndabivugiye imbere y'Imana simbesha. Maze nja mu ntara y'Isiriya n'Ikirikiya, abo mu mashengero y'Yudaya yo muri Kristo ntibari bwambone, ariko bumva gusa abamvuga bati umwe yahora duhiga mbere ubu asigaye yamamaza ibyizegwa yari yaragerageje kuzimanganya. Nuko bahimbaza Imana kubwanje. Imana ishimwe cyane. Ko byose bavuga ati yuko Paulo ari karaza yarumvise inkuru baramwandikiye, amwandikiye ati ibibazo nuko bimeze i Galatiya. Bamwe wigisha hari ubundi yaje bicaye inyutse ya inkuru imwe Yesu wa mugani Yesu yaca yaciye yuko ngo hari umugani w'umubivyi muri Matayo. Umugani w'umubivyi ngo yarabivye imbuto nziza ariko maze gusinzira ariko mwene hasinziriye ngo umwansi arazateramwo urwamfu. Ariko rero mwono mwanya urabona yuko nawe Paulo amaze kuhava abandi barisokejemwo baza gutanga inkuru zitarizo, ariko abo bigisha b'ibinyoma barigisha mbere bituma n'abakristo babumwe batangura kwegera, batangura kumva izo nyigisho. Muri ivyo bigisha cyane bigisha kuzana inyigisho z'amategeko yuko naho wowe wakiriye Yesu uteza kongerako icemeza ko ukiri wamwakiriye nuko uteza gukurikiza amategeko y'imigenzo y'idini. Sinzi ko imigenzo y'idini cyangwa imigenzo yabo bayuda kugira ngo Yesu akwemere. Bigaca bizana kusizi ko nubu aho wobuhereye utabashaka gusanga hari usanga batiriye ngo kwemeza ko wakijijwe ni liste biteza gukora ubwo nyene. Nababwiye inkuru bwa mbere uwa mbere atanga kumubwira ati kemeza ko wakiriye Yesu ubwo nyene sohoka ubwo nyene uce ufuta izo ndirimbo zose wongera ugire ibi ego navyo si bibi, ariko kumenya none igikenewe mbega ikibazo cyagiza none kuki ugomba ko ndabihindura. Kuko benshi ndazi ko dufise icemeza ca mbere turakunda rya javuga ngo zomenya kuvyo bama nivyo, ariko ivyamwa n'ivyampwemu yera wozo kwama guti ivyo vyamwa atani vyatewe. Ikintu cama nuko haba haratewe urubuto rukamera rukagera igihe cyo kwama rukavomerwa, rumaze kuvomerwa rugaheza rugatuturirwa maze mu nyuma rukagira kwama. Ntidushobora gufata igiraga kimwe cyatewe mu ivuno musi twitewe itango duca twamura ejo mu gatondo. Nuko kibanza gutegurwa umwanya n'imvura ikagwa bikagira iki. N'urugendo rero no mu buryo bwo kwakira Kristo nuko tumenye cyambere urubuto gukuri rwatewe n'uruwe. Nimba urubuto duteye ari uko gupanga liste ibintu teza gukurikiza, haraho umuntu azogerageza. Maze kubona cyane usanga mashenge turakunda kuraba cyane umuntu yambaye umudamu ntakambara ipantaro cyangwa ibiteko bamwe ku banyafrika usanga ati umushatsi bwo kirazira tsanze wana ukoze nibaraho gurago ubonyene winjiye muri ubwo nyene. Gasanga abantu babayeho mu bwoba akita ko yabigize cyangwa yara ubreadings yashize kurunze akawuzinga akaza nyimwe yashize gitambara mu gumutima ugende urasimba akambara mwarimo akambona. None egasizo dutanga ijuru bene data. Ni byiza ko abantu dumenya ubutumwa bw'ukuri. Ubwo butumwa bw'ukuri nabwo bwahawe na Kristo Yesu. No kwizera twahawe ku buntu no kwizera umwami Yesu Kristo. Maze umaze kumwakira ubusabwa kugendana nawe akakuyobora akakurongora. Ukaba ari bukuriye kubahiriza kuko jewe tumuzura nyihisha nibisanzwe. Jewe naho wonyihoza nibisanzwe. Gose uzokubona aho uri hose. Kandi uzokubona mu mutima. Ariko Kristo Yesu muri kumwe niyo bari muri wewe uramenya gukwiye kugenda uko bikwiye. Rero Paulo aratanga nuko bamwe ngo baretse ubutumwa bw'ukuri baragenda baza kugenda mu nyigisho zivuye ahandi hantu barazikurikira kuko batari barashitse nibaza ko batari bwashikame neza mu byagakiza. Iyi ni yantumbero imwe y'abantu ushaka gusanga umuntu akija kiri mushasha muri bwo agasanga ahungabanwa n'ibyo ari byo byose. Umwaka mubwira ibi ejo sinzo ugasanga umwe nk'ubu mu nyuma abonye ngo ari wagiye ngo agiye arika yari yinjiye reka mako yinjiye mu ishengero kanaka akora ibikorwa cyane akomeye cyane, ariko umunsi umwe sinzi ko yabonye umukozi abona byamugoye uwo mukozi erega nawe nyine cyabwa ko n'ujya mukozi w'Imana cyaje paze byamugoye nanjye ndavuyemo. Mbega ubwo ni agakiza kawe kare gahagaze kuri uwo murongozi imbere yawe canke ujya mu Kristo kanaka, ubwo burya washinze imizi hehe? Imana dufashe cyane. Ariko Paulo avuga ati ngo naho
bahagaritse imitima ngo bagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo Yesu. Ariko ku murongo w'umunani, ariko naho yoba ari twebwe cyangwa abamarayika bavuye mu ijuru, aba bari ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye, arakavumwa. Pawulo yagiye avuga ati rero uwo muntu azoba ari umumarayika avuye mu ijuru akazana ubutumwa butandukanye n'ubwo nigishije, nabwo nabuhawe na Kristo ubwiwe, arabumpishurira, kandi nabwo ntahandi bubonekera, ko twaha ubukiza, agakiza twagahawe ku buntu, kandi twemerwa n'Imana kubw'amaraso ya Yesu, twemerwa n'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu. Nta kintu wokora kugira ngo ikwemere cyangwa ngo iguhakane. Imana itubabarire cyane kandi ngigukunde cyane gusumba uko yahora igukunda, ariko twemerwa nuko turi twambaye ishusho ya Kristo ni tugira abagororotsi. Ariko aradondagura, murabona inyigisho zimwe zihari ziratandukanye, amadini amwe bigisha ibikorwa uteza gukora, uteza kugerageza gukora ibi n'ibindi kugira ngo witwe ko wakijijwe. Hamwe ugasanga ahubwo rero umwe ugatanga amategeko intumbere, umurongo ugapanga liste y'ibintu gukurikira, bamwe ni zirezire, abandi wambaye ibi, ugasanga insiguri hari nimwe, niko gusa yuko twatanze standards canke uburorero bwa checklist y'ibintu teza gukogwa. Icyo gihe bigatuma umenga bamwe bahindutse abapolisi, ugumucunga ngo nakanamubonye, abakristo bagacungana. Sinzi aho nigeze kugenda bagiye gutanga liste y'ibintu byo gukurikiza byemeza ko uri umukristo teza gukora. Abandi ugasanga bimusha kwa amategeko ngo umuririmbyi uteza ngo urumva ngo wisonzeshe, ngo kandi utisonzesheje ngo urumva ngo unye ntukwiye kuririmba. Ugasanga uri mwanya sinzi ngo dufise ibitabo twandikamwe abantu, uyu kubera atatanga ibigira 10 atagira iki, uyu ntakijijwe. Dufise standard canke uburore dutanga, bamwe n'ibihano bakabirya bagahabwa ibihano kubera ko batakoze liste irikwiriye kugira. Ugatangura kwibaza none ubwo Imana iranyemera? Amwe usanga umuntu ntashaka kuryama ngo asinzire kuko aguma yumva ahagaritse umutima kubera ko atakwije ibikwije bamusavye, bisigura ko n'Imana yamurakariye. Imana ni umunyarukundo, yuzuye imbabazi n'ikigongwe, akandi agakiza ni ku buntu, kandi tugahabwa no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero avuga ati rero nibikabe na gatoya nimba ndabihabwa no kwizera no kwerekana ko abantu Kristo ntazoba yarantumye, ngo simba ngomba kwishira hejuru, ngomba kubihugira ngo abantu banyemere, noba Kristo noba atari we Kristo yantumye. Kubw'ivyo naho abantu bomvuma cyangwa bogira iki, jewe nuko Kristo yantumye ndiko ndatanga ubutumwa yampaye shaka kubashikiza. Haleluya! Ubutumwa bw'ukuri nuko twakirije ku buntu, dutsindanishirizwa n'amaraso ya Yesu, kuri kumana dutsinda n'amaraso ya Yesu. Ngo horaho umucamanza ambonye kamaraso na ncirubanza rubi ariko nyitubugororotse. Iki tutuma tugoroka imbere y'Imana, akahise kacu gafutwa nuko twizeye Yesu Kristo. Ariko igikurikira nuko tugendana nawe tukamukurikira, nico cemeza abandi bashobora kubona ko twakijijwe by'ukuri. Yesu naduhana umugisha. Ngo bamwe barataye ubutumwa bw'ukuri baza gukurikira ubutumwa bw'ibinyoma. Sinzi ubutumwa uri kurakurikira, sinzi ubuzi muri kurabamo, sinzi ko arise nawe ushobora kuryamya ahantu ufise ibibazo gumuhagaritse umutima, ugatinya kuja gusenga kwa Mungu, ugahagarika ubutumwa ngo barava bambona, ngo bambonye, ngo sinzi umuntu yambonye hanana, asanga urindiriye kugira ngo abakozi canke abamuririmbana bakwemere. Aho ubutumwa ufise sibwo kandi warazimiye, ahubwo bikwiriye kubona reka ushimwe na Yesu. Mu mutima bimeze gute? Intumbero ya mbere nuko turonka ubutumwa buduhindura mu mutima, buduhindura indani, maze bibonekere no hanze. Kuko Yesu yarakariye abayuda arababwira ati abafarisayo ngo muzi gusa ngo kunezereza umubiri, ngo gusa neza ku mubiri, ngo gwa mu mutima yiwanyu mumeze nk'imva, imva ziboze. Imana dufashe cyane. Sinzi ko nawe ariko bimeze, uzi kwambara neza. Ari umuntu igeze kumakara umunsi umwe, umuntu igeze kuvugisha sana twari dusengera umuntu, hanyuma uwo muntu rero araza, sinzo twari turi kumwe icyo gihe, ariko yambaye ijipo canke ibitenge n'imvutano, ariko abandi bo baje bazambaye zireze. Bavuga ati rero imbere yuko dusenga nuko ateza kubanza kwambara izo mvutano. Bavuga rero ngo kubera ikimana ntiyo mwumva. Hanyuma mu nyuma barampamagara, bagiye kumpamagara abantu arantuka, ariko arantuka yo nyamuntu bwe, none ko n'umumenga kurantuka kandi nimvuga uri kuravuga, ubwo kweri numva ivyo ni vyamuri kurama byampwemuye, ubwo biyumva nke karagakiza. Ngo je ngo nubwo ngo umuntu no kumva ngo agenda ari umusambanyi, ngo akaba yambara izireze, yambara imvutano, ngo uwo ngo nta kibazo, ngo uwo ni sawa, ngo abayemewe. Navuga ati rero ndumva ko ubutumwa twarose subwo nimba ari uko bimeze, ariko icyo navuga jewe
rondera kwanza uhinduke mu mutima, maze uhinduke mu mutima, ngakari ku mutima gasesekarira hejuru. Bose bica biboneka yuko bizoboneka yuko uri kumwe na Kristo by'ukuri. Niyo bari muri wewe azokuyobora, akurongore, agushikana gukumenya ukuri kose. Imana tugirire neza. Menya kandi ugwanira ubutumwa bw'ukuri, ubutumwa bw'ineza, kuko twahamagariwe kubohoka, ntidukwiye kuguma mu buja. Hanyuma ubutumwa Paulo yavuze yabuhawe na Kristo guhera kuri 11 ngo ubutumwa navuze ndabamenyesha bene data yuko atari ubw'abantu, kuko nanje ndabuhawe ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe, ariko ni Yesu Kristo yabumpishuriye. Mwumvise ingeso zanje nari mvise kera nkiri mu idini y'abayuda, ingene nahiga ishengero ry'Imana birengeje nkaritikiza, kandi mu bwoko bwanyu narushije benshi bo bo twarukanye kuja imbere mu idini y'abayuda, kuko nabarusha kugira ishaka ry'imigenzo twarazwe n'abasogokuruza. Paulo karatanga isiguro y'ubuzima yabayemwo, nagaze kuri 14. Bageze Paulo katanga isiguro y'ukuntu Yesu bahuye mu nzira y'Damasiko mu byakozwe nyuma ku murongo w'icenda. Bahuye Damasiko agiye, maze mu nyuma Yesu aramuhwikira, kandi icyari kimujanye Damasiko yaraheje kwica Stefano, agiye kurondera abandi, hubwo agiye kumarira no mu yandi mastate yegereye ahandi. Hama rero uko munsi ahura na Yesu ngo agwa gihumura, ngo araziba amaso ntise kubona, ngo azayumva ijwi rivuga, aravuga ati wewe, aravuga ati Sauli Sauli, bati ngurinde, ngo ndi wa wundi Yesu uri kurarondera, nguri kurahiga. Imana dufashe cyane. Hanyuma rero amuga ati, amaze kumubwira ati rero genda uno munsi ndagutoranije, gende kugira ngo ugende ubwire utumwe abanyamahanga, hari uwo ngomba kukurungikako, Anania. Hanyuma agusengere, hanyuma akurambeke kibiganza, maze ugende ukore ibikorwa. Amara iminsi 3. Bamwe batinya kwisonzesha, urashobora kureba kwisonzesha no munsi, ariko kubw'ikibazo kikagutuma wisonzesha ukamara iminsi 3 atakintu kimuriye, cyangwa ugasanga ukisonzesha ariko utari no mu masengesho, ariko kubera indya zakwankiye kuzirya. Ubwo sinibaza ko Paulo yari yabisabye kumara iminsi 3 atanyoye amazi atanariye, ariko kubera ibibazo yari arimo, kubera huye na Yesu yaziza kuronka no assignment. Aravuga ati murabizi akazi nari mfise narinzi cyane, kandi rero ivyo yakora kwica abantu we kwaro gukizwa kwiwe. Yavuga ati genda umunyedini w'ukuri. Sinzi ko murashika sanga hajya wo tumuhura uhura n'umunyedini kabisa yinjiye mu ndani, ngira ngo uhura n'umuntu atigize amenye Imana gatoya. Gusanga abo bantu barakaze, bamwe barashaka kumva, bamwe baza kwigisha inyigisho zo kwica, akavuga ati ngo yishe umuntu ngo niho ngo Imana imwemera. Inyigisho zabaye uko, abandi sinzi bagati bikorwa. Sinzi banumvise bamwe ngo Imana yamubwiye ngo atumugabo wiwe, abandi ngo ugasanga inyigisho zigiye kuraza zitari zo ziza gutuma zigoretse zidahuye n'ijambo ry'Imana. Muzobamenyera kuvyo bahama, kandi ijambo ry'Imana nigo rupimo. Iyi Bibiliya niyo rupimo dupima ku bantu kuvyo koravuga. Sinundi yanyeretse akavideo nyereka ku muntu yavuze ngo nkwe ya mwibiye password y'undi muntu kugira ngo uroje mu telefone. None gabasha uwo mwe muyiba ni mwe mu wahehe. Imana tugire neza kandi tubabarire. Ayo maravuga ati rero je ubwo butumwa nahawe ya misi nafatwa nabi, wa misi nahura na Yesu niho nkubwo butumwa, nanje nibwo ndababwira kandi shingira intaye. Kwivyo ndababwira sivyo nibwiye. Ubwa mbere mwe muvuga iby'amadini, je nari original, nari inkomeye gusumba mwese, na gene ndasigura hose mbwire no kwica narabica nkumva umunezero kanyica gose. Rero kubw'ivyo ngombye ku munyedini nta wondusha, ahubwo jewe n'ukura nabirazwe n'abasogokuruza, ndi umuyuda w'indani abishoboye neza cyane. Kubw'ivyo rero kandi ndi mu bwoko bukomakomeye, kandi mu bantu mu ivyo by'abanyamahanga, mu banyamahanga sinari nkwiye no kuba ni ahubwo cyane je nari umuyuda komakomeye. Ndugiye gusigura je mu bayuda ndi imbere, ariko nabikoze ibyo byose, ariko kubera ubuntu bwiwe bwatumye Imana irantora inkura mu bicanyi, mu bamwe b'abanyedini, impa ubwidegembyo, impa ubutumwa bw'ukuri, irampamagara ingira intumwa, nanjye nja kubabwira ubutumwa bw'ukuri. Ubwo nibwo butumwa Imana bukwiye kugendera. Nivyabona bidondaguye, bamwe yahuye na bakefa, abandi baramuzira, ntibagomba guhura nawe, ngo mbega ujya si wa wundi umwe hora tugwanya niwe ariko aravuga ubutumwa.
Yesu nadufashe cyane ngo wa wundi mbere ahora yica umuntu wese gavuga ubutumwa birashikije ariko radondagura rero ndi ntumwa yagwanyijwe yarondewe yahizwe cyane ariko cyane ubwa mbere yahize abandi ibihizo yo kuja kuvugira Kristo ndiko niyumvira yaba ari muri iki gihe tukaba tumuzi sinzi kabisa nanjye ndazi nari gusanga niyumvira nkuko kandi biyumviriye umuntu yahora yica abantu ngo aze mu nyuma twicane dusangira ifana kweri byo havuye bingora mu mwana w'umuntu ariko Yesu uwatoranije ntarabira akahize kawe. Yesu nashimwe cyane. Reka kuraba uvuge ngo naka ngo turashaka guca tugacana nkwe n'urubibe tinaka nta kuntu Yesu yomukiza ngo rabujya nta kuntu yokizwa nibyo okunda aho uzomo ngo reka kwigura tumwanya ujya naho wose nga guti ntazopfa kijijwe Paulo aranyigisha cyane. Yesu yaramusanze ahari aramuza nta kintu na kimwe kinanira Yesu ariko nuko tukwiriye kubwira ubutumwa bubohora kandi abantu bose bakamenya Kristo kariwe yabapfiriye. Inyigisho ziriho ukagira liste y'ibintu gukora bamwe sinzi morora ariho inyigisho zitandukanye nkaho duherere ngaha muri Utah bamwe usanga dini rihagas amadini hare kigisha liste y'ibintu gukora kugira ngo wemerwe imbere y'Imana kungereza ngo gukora ibikorwa byishobora gukora bimwe by'umubatizo n'ibindi bitandukanye bigatangura kumva yuko inyigisho zihari rero ushakizwa kubw'ubuntu ariko umaze gukora byose wagerageje gukora byose wabimaze ubuntu bukaza mu nyuma ariko iconzi coja kakezi twakarose ku buntu dukwiye kuba mu mwidegemvyo. Mbega none umuntu ko twakarose ku buntu twigenze ko twigombeye oya biragahera ibintu uzoguma dukurikira mu iki gitabo ca Bigalatiya abarimo guma musoma ariko cyane no kuraba none mbega ni nagakiza uteranije n'amategeko nagakiza cyane no gukizo cyane n'ubwo buntu bufata mu kwizera Yesu Kristo guteranya imigenzi itandukanye canke no kurongorwa na Kristo Yesu kugira ngo agushikane kukumenya gakiza. Mwijambo rimwe muri ibintu Paulo karasigura yuko ubutumwa bw'ukuri twahawe twagiye ku buntu si ibikorwa byacu ngo tuvyiratire kuko twogeye twirata ati jewe n'ubundi Imana yitaza kurunika Yesu je nari kubaho nari nishoboye kandi si uko ari intumbe zingana bitandukanye nari kuvuga byinshi cyane dondagura byinshi cyane tutangura kubaza none uhagaze abantu bakora imishatsi bandi bambara amaherene bandi bagira iki inyishu nimwe Jesi sirwa w'ikintu kimwe nuko kunda Kristo umuntu umukunda niba umukunda by'ukuri uzokwirinda ivyo yirinda uzokwanka ivyo yanka kandi uzokora ivyo akunda ariko by'ukuri umuntu ugomba kuba ucuti bwawe n'uwo mukundana butabandanya nuko umuhisha utamusigura by'ukuri kandi byakubwiye utabikurikiza iyo utabikurikije nyene ubucuti bwa ntibubandanya niwe akunda Kristo by'ukuri ivyo bindi bibazo byinshi kunda kuba uri kuribaza ntibigaruka kuko uzogwanira cyane ni iki nokora kugira ngo ntere imbere ariko ico no kugira ngo utangariza kuri no mwanya ntibikwiriye nimba witwa ko wakije by'ukuri ukumva umenga uraboshwe ukumva umenga uragowe ukumva umenga uriganyira ukiryoze kibaye ndagowe raba neza wisuzume kuko ubutumwa Kristo atanga nibuzana akajagari mu bugingo bwacu subwo gurutera ubwoba ariko n'ubw'urukundo. Yesu yavuze ati muzomenya ukuri kandi uko kuri nako kuzobakwidegembya inda muze mumenye ukuri nako ni Yesu yavuze ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ushika kwa data ntamujanye. Ubutumwa bwiza nuko tuhabwa no kwihana ivyaha tukareka inzira zacu tugakurikira Yesu akatuyobora maze niya tujana akatuyobora amaze kutujana tuzoheza tuzobona yari karaca ko yabayeho adacumuye natwe ntosha gucumura mu gihe ari wari karaturongora niwe amenye yakujana naho bikugoye niwe umenye uko mpamagara amaraso ya Yesu yeza kuri wowe rero nuko rero tubandaye muri ijambo ry'Imana ubumenyi ubutumwa bw'ukuri kandi bwo dukwiye kubwira abandi ntitukwiriye kuba hagati munsi y'amategeko atugenga ni Kristo Yesu iteko rya Yesu ndio dukwiye kugendera ko na yandi twashizeho nta ujya ubu yari gushiriyeho ntazo kujara mu ijuru ariko icyo bikumenya Kristo neza please ndabasabye mumenye Kristo niba mumenya uzoruhuka mu mutima niba mumenya uzokwidegembya mu mutima niba mumenya azokuyobora azokubwira kwihana wihane uzomenya kare yagupfiriye na yabandi ntitwagupfiriye Yesu naduhana umugisha rero nico
ntuzigeze ngaha ariko duzobananiza wice gikurikira nuko guhamagara ikintu kimwe. Intango ya mbere nukumenya ubutumwa aho uri, sinza aho uri nivyo urimwo ukabona umenga ubayeho kubera ufise ubwoba kw'ivyo na Kristo yagukoreye ko. Ariko ikintu ca mbere twese twakije kubw'ubuntu bw'Imana, twakije kubw'ubuntu bw'Imana, kandi twebwe nibwo budutunze tuguma tugendera muri Kristo Yesu. Paulo kandi yavuze mu Bikorinto 15 yavuze ngo ku munsi buri munsi ndapfa, kuko rero upfa buri munsi kandi wikorera umusaraba wa Yesu Kristo, maze nawe ukamukurikira, nta kabuza atazokuyobora. Reka kwiruhisha, ntavyo wokora, nta kintu na kimwe woshobora gukora ngo kugira ngo Imana ikwemere. Igituma yo kwemera kandi kakwakira nuko wambara Yesu mu bugingo bwawe. Yesu aduhana umugisha. Reka sinzi ko ari ico rikubwiye ku bugingo bwawe, biba ari byo rero no guca bugufi, hanyuma uce bugufi uhamagara Yesu mu bugingo bwawe, wihane, hanyuma urondere ishengero riri hafi yawe, abari hafi, hanyuma kandi cyane rigigisha kubijana n'inyigisho za Bibiliya zidaciye inyuma, zidaciye ku mpande, kugira ngo nawe uronke uko kwidegembya. Yesu aragushaka, arakeneye kumumenya, kandi arivuje ko mugira n'ubucuti. Imana iduhana umugisha. Reka dushime Mwami Yesu Kristo, urakoze kwiri jambo, tuvuze byinshi, ariko Mwami nibuze bikwiye, nibuze bikenewe. Sigura umuntu wese abandanya ayigisha umuntu, haba ariko bari mu bito ko bamaze bitongo barabakiriya gakiza mugabo bagasanga bakurikiye imigenzo gusa, bakabona baguma bahagaritse umutima, ntibazi gituma ibyaha biguma bibagora, ntibazi gituma baguma wumva baguye umwanya mbere. Bamwe baratama shengero guma bazunguruka impande nyinshi, babona kishenge bari mu menga sijyo, abandi bakaje hariya bagasubira bakaje hariya, ariko batimuka kubera kari doctrine bari mu itariyo y'ukuri, inyigisho zitari z'ukuri, ariko cyane kubera ko bananiwe cyane kuko bakibutumwa atari bwo, babwiwe gusa ko bakwiye guhindura impuzu n'ibiki gusa, muganje babwiwe igituma bakwiye kuzihindura. Ntibabwiwe umwami wabo, ntibabwiwe umukwe aribo batimba ukwiye kuzona kugiye kugira ubukwe, uritegura kwambara impuzu y'ubukwe. Mwami Yesu ni wapfira ishengero, ndakwingiza uduhe kukumenya, kuko ni wonye uzokutujana mu ijuru. Ndakwingize ku mwene ta wese Mwami, uwo byagoye atari hana, uw'ivyaha yuko biragora Mwami, ubahe guhindukira bihane, maze munyu uriko arafise icyaha kimwizingirirako, akwigireko, aguhamagare, yemere guhera ubugingo bwiwe buguhereze, maze ubwitunganize ubwirongorere by'ukuri uzobukoze. Komeza utwigisha mw'iri jambo Mwami, uzoduhe Mwami kungukira ngaha Mwami. Tumenye Mwami Yesu Kristo, ntitukiganzwa n'amategeko, ariko tuganzwa n'itegeko rimwe, ari kwizera Kristo no kurongorwa nawe no gukurikira. Urakoze kugira neza, mwemera komeze kwigisha no kuyobora umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Amen.